Video zitatu nemereye abantu bankurikirana haba kuri Facebook, kuri YouTube, Never Give Up TV Info. Iya mbere naraye ndayikoze ijanye no gukora video zikozwe n'ubwenge bukorano canke zikozwe na AI. Imbere yuko ngaruka kuri izo video mbanze ndakwisabira kano kantu gatoya. Fyonda kuri ako kantu kameze nk'urutete rw'urukumu ka like canke jeme ugafyondeko. Hanyuma tuza muri commentaire wandike niyihe video wumva wipfuza ko tugukorera. Hanyuma ino video uyisangize umuntu umwe canke muri groupe imwe ya Facebook canke WhatsApp. Wibuke ko mu kwezi k'umunani tuzoraba aba top fans 10 ba mbere tukabashimira. Mbere yuko ngaruka kuri izo video zibiri zisigaye ntarakora, reka nibutse ibyo twigira hano kuri runo rubuga rwacu. Aimable François nibisaba kuri Facebook utarakora suivre, ufyonde kuri kajya kantu ka suivre canke follow, tuze turibanira ubona video mu bambere. Hanyuma uje no kuri YouTube wandike Never Give Up TV Info. Never Give Up kirafatanye, TV ukwaco, info ukwaco, ucufyonda kuri subscribe canke sabone, ucufyonda kwa kengeri, wemeze ku kantu kanditse tout, ugafyondeko. Ni wamara kubukoza ivyo, video igiye ko buri kanya uzoca uyibona mu bantu bambere. Kuko izo video ndende zizoca kuri YouTube Never Give Up TV Info kubera ziba ari ndende. Okay, mbere yuko ngaruka kuri izo video zibiri zisigaye rero, nibutse ivyo twigira hano. Twigira hano ibijanye na Facebook monetization, ingene twohembesha ivya Facebook, YouTube n'izindi mbuga. Tugahana impanuro, tukigishanya uko twokora gute, ni gute no tangura guhembwa, ni gute no kora video, ni gute no bigenza. Eka n'abari mu bihugu bitari eligible tukabafasha, tukabereka inzira bocamwo canke bagakorana natwe mu buryo bwa business. Abafise abagenzi mu bihugu biri eligible bagakorana nabo, tukabereka ingene babikora bakaronka monetization. Alright. Icya kabiri nuko twiga ibijanye n'amafaranga dafadika, ibyo twita crypto money, aho uco bifatanya n'ivya mining uhere kuri Pi Network n'izindi mining ziba zihari kandi zizewe. Aho gaca wongera ko na application ukwiye kubaho udafise mu buzima bwawe muri kino kinjana turimo, kubera kinjana cy'abasokuru canke abatwitangiye imbere cuko umuntu yaba afise ibihumbi 5 ibihumbi 2 by'amarundi akashobora kugura iparasera ibujumbura n'ahandi. Uno munsi akaba yoyigurisha ama miliyari. Iyo opportunity yaraturenganye. Ariko iyo dusigaranye uno munsi nuko kwinjira mu ikoranabuhanga mu buryo bwimbitse kandi mu buryo bwo kubibyaza umusaruro. Aha nariko ndavuga amafaranga dafadika, cryptocurrency canke crypto money, ingene ushobora kuba wibyaza umusaruro muri buno buryo bwo kuba umenya ibigezweho mu bijanye na crypto money. Nta handi rero bizoca ni kuri Never Give Up TV Info. Kumenya ingene ushobora kuba wotunga application imwe mu application menshi yitwa exchange canke exchanges, ukongeraho ivyo bita ama wallet. Turigisha ingene ushobora kuba wofata $10, 20, 50, 100, 500, igihumbi uko ushoboye, ukaba wo kwemvesisa mu kiringo kirekire hakuyajana mu gutigira agahirayo. Ushobora kuba wo yashira muri exchange, aho ndavuga kuri abankurikiranye ubuheruka hari exchange imwe muri nyinshi nabasangije. Ndavuga ngo ntukwiye kuba udafise ino application yitwa Binance. Nimba utayifise futa application zose, ubeho ufise application ya Binance. Izogufasha kuba wofata $10, 10, 20, 50, 100 kuduga, uzibikemwo hakuzijana mu gutigira zigahirayo. Inyuma y'umwaka, imyaka 2, amezi 6, ukaba wokuramwo amadolari $500, $200, igihumbi bivanye nayo washizemwo, cyangwa ukayashira muri wallet kanaka, nimba ari Trust wallet, nimba ari MetaMask, nimba ari zindi. Ivyo vyose rero ntahandi tuvyigira atari ngaha Never Give Up TV Info. Izo video rero zibiri zisigaye uti nizahe? Izo video zibiri zisigaye, iya mbere niyijanye n'ingene ushobora gukingira imbuga zawe hore kuri Facebook, YouTube, TikTok n'izindi izo usanzwe ukoresha, ukayikingira kuko mu gihe utayikingiye ushobora kuba worohira ubusa. Bivanye rero uko jewe nari narahejeje kuri konti ziwanje, byasabye yuko
ndindira canke nkabona uburyo bwo gushobora kubikora mu yindi nzira ku buryo biboneka neza ata kintu na kimwe kija kugusoba, kuko ndabikoze je naramaze kubikora hari ibyo usanga ngiye ndasimba utabibonye neza bivanye nuko ndiko ndategura ukuntu ndabikora neza. Iyo video ni igiye gukurikira very soon, bikavana kandi n'ibikoresho bimwe bimwe mba mbona ko bikenewe, nkabona ko ntaravyegeranya bivanye nuko ubu ndiko nditegura ku bijanye n'ibikoresho. Ariko iyo video very soon igiye gusohoka. Video ya gatatu ari nayo ya nyuma ni ingene ushobora kushiramwo uburyo bwo kurihwa, ibyo bita payout account, kuko hari ico bita setup account. Yo parti ya mbere twarayikoze, iri kuri Facebook, iri kuri YouTube. Ingene ushobora gukora setup ya account y'indani muri Facebook, ariko iyo uyikoze ntabwo biba birangiye. Iyo niyo bashirako amafaranga iyo uri kurahembwa wamaze kuronka monetization, ariko iyo amafaranga amaze kuja kuri account yawe muri Facebook biba bikenewe ko ushiraho account yo kurihwa. Ishobora kuba PayPal, ishobora kuba account yo muri banke kanaka isanzwe ikorana, iri mu gihugu gikorana na Facebook. Aha rero kuri Facebook na YouTube biratandukanye, kuko ibyo kuri YouTube byo harabanza icitwa AdSense account, hanyuma hakaza kongeramwo account yo kurungika ko amafaranga avuye kuri AdSense account. Ariko ivyo vyose bihurira kuco bita tax ID, no kuvuga ngo inimero y'umutangakori irasabwa kuri ivyo vyose twavuze. Iyi video rero yerekana ingene ushobora gushiramwo payout account, nayo iri hafi gusohoka, nayo vyavanye nuko igihe nkora ivy'iwanje payout account ntago nari niteguye gukora video, ariko kubera namaze kubikora nkabiyumvira ko abankurikirana ko nabo bashobora kuba bazoyikenera, nabiyumviye ko mu nyuma ntakoze video igihe nariko ndakora setup ya payout account yiwanje. Ni kubw'ivyo rero yabaye nkiba pending gato, ariko very soon igiye gusohoka. Ariko wowe utarakora sabone cyangwa subscribe kuri YouTube Never Give Up TV Info, iyo video ntayo uzobona ko iba ari ndende, bigasaba ko tuyicisha kuri YouTube. Kubw'ivyo jabukirayo gatoya muri recherche wandike Never Give Up TV Info. Never Give Up kirafatanye, wiyongereko TV Info, ucufyonda akantu kanditse sabone cyangwa subscribe, ubona akantu kameze nk'agakengeri ugafyondeko, ucubona ahantu handitse tute, uce wemeza ko kuri tute kugira ngo uzohore ubona video ikigiye ko mu bambere. Ivyo nutabikora video nta niyo uzobona. Wewe wibagiye gukora like, wibagiye gukora commentaire, utubwire nihe video wipfuza ko twogukorera. Nubwo wowe uri umwe turayikora, uvyandike muri comment, hanyuma wibuke gusangiza umuntu umwe canke babiri, canke ino video uyisangize muri group imwe ya Facebook canke ya WhatsApp. Hanyuma twibandanirize, uyibuka ko mu kumunani tuzoraba aba top fans ba mbere bakoze ivyo bintu bitatu 10. Tubashimire. Thank you very much. See you later.